akazi kabila kadahemba kazi mbaya nenye ipani mshahara ukitumika umalaya wanakulipa ni kazi nzuri ndio yes none akazi kabili kaduvuga ati akandaga korana nyumba namo kandi simembwa akora akazi kabi mugabo kazi ukora akazi bakakabona ku kwezi napata chako njoo hivyo kazi ukionana na mwanaume anakupiga tuseme 200,000 sio kazi mbaya kazi inakuwa nzuri kwa sababu amekulipa oya sindi muri hivyo ariko akazi kabi na kadahemba yes uko basi ubundi akora uburaya bakamuhemba ni fresh niba bukora bakamuha amafaranga urumva navo yo bivamo yo bandanya kuvuga ati akandaga koze ndaronga amafaranga je bavuze ko mfite tayi byo kwanza navyo mbona kwa navyo ubona no hindukira turabe gato ereka abakunzi bawe ukungene kwanza no baribesha vraiment kwereka meme nataye isengira turabi nyuma gato okay barabibonye School Ariko the MC kuri mikro dufashe mikro muri dukora byinshi bigiye bitandukanye biryoshe uno munsi tubaza nindi look ikiganiro gisara kiryoshe babakobwa bagirana ibintu byuko ntituzi ivyo biri ivyo ariko dukeneye ko tubamenyesha ibiri mu gisagara ca Bujumbura iterambere tugeze ko mu gihugu cy'u Burundi tusigaye tubona amasaro menshi ari VIP ukuntu ariko tugashaka kumenya mbega ari benshi bashobora kuba bibaza bijya bintu bavyita gute bisiguye iki bimaziki bifashiki kuri kumaso y'umuntu kuko turatubona abademu bakunze gusigana ukuntu tuntu bihejeje kwimwesha neza uri muri salon VIP usanga ari ibintu biryohe cyane welcome again and could the gira subscribe kugira uronka amakuru agiye atandukanye ubonye ikiganiro ubaye wa mbere gihereze n'abandi ibintu bigiye twagiye cameraman muyakire bino boya muri hanze ije ku moto babica ya yes twamaze kuba turi kumwe n'umwe mu bakobwa beza cyane babikora neza bafise ibyo bakora ariko abenshi kumbure barabihenda ko bivanye n'akazi kabo ndakora mukije sawa meze neza ego neza na neza basanzwe bakwita gute nitwa Ndayize Charles amenye kwita shasha shasha hari utuntu twinshi abantu bakiye kuza biyumvira bivanye n'ivyo mukora turi muri ku kazi kuri salon VIP salon nziza yihagaze neza ariko hari ukuntu iyo bahejeje gukumwa umuntu muca mumera nk'abamusiga utuntu turashaka kumenya tujya tuntu n'udukimu bamubasiza so urumva mu bisanzwe umuntu baje kumumwa kameme nkuko byitwa ari salon VIP ngirana urabibona urumva nacibaye baje kukumwa cyo tugusiga bayita scrap ituma ugira agapokeza usa neza kubera imisi yose gasiga abakobwa atanu musi ndabona umuhungu ari karagasiga no oya n'abahungu baragasiga kameme urumva n'ibintu birashoboka yuko wewe jewe umuhungu ushobora kugera nkagasiga abahungu bagenzi banyu ego cyaya amaboko yacu arumye oya ariko nta musi ndabona umuhungu kubera iki oya n'abahungu barabisiga mergi usanga umukiriya atabyashaka kaba akeneye amaboko y'umukobwa nk'ayo wanje ko ariyo wamukoraho ko yanyene abanyerera ukuntu waravyigiye cyangwa wabimenye gute experience bayo kuyihehe mfise umugenzi yabinyigishije kugira ubiryoshe ubikorera umuntu biryohe ni giki kikomeza koko vyaryoshe ukora iki kugira umuryohe hamwe nyene ndimo ndamusiga ari utuntu nyene shiramo nyene tumeze neza amabonyene adashobora kugenda atavuze merci nundi umunsi akagaruka umva ari utuntu ugira tumushize mu kamudi bibaza ko vyohera gute ruba ndamusize mu kamudi ashatora nime yanje hama gutelefone ibiyago kenshi bigenda gute je nibanga ryanje vraiment naho urumva naho cyubyumva sinokwimenera ibanga amahera ubona yuko yovuga gatumuhaguruka ngaho ukamusanga hari nanga nimba atari banga no je nibanga ryanje arashika 200,000 ijyo nibanga ryanje arahabiyumvira yuko iyo bimeze uko bakaca baraba n'imitagato fise bon turavye ibitaye nini hari abantu baje bagati umudemu yaragutse asaba menshi we ku ruhande rwawe mbe abafise make nta jambo bafise no apara ngo kubera mbafise ibitaye mfise umuntu anyitayeho apana ibingora ngaho mfise umuntu wanje anyitayeho ankorera ikintu cyose shaka umva sinovuga ngo amafaranga yo ngani yatuma mbeze ukuntu ariko ntaje yarafise icyo yafashe ego yarafise icyo yafashe nyene bike nyene ariko ibindi urafise umuntu abigufashe yes ndafise umuntu ankunda urumva byumva
ko twumva ufise umuntu iyo bishitse ujya muntu uri kuramugirira utuntu ukamushira mu kamudi agatwara nimero akakurondera bishitse nawe ugasanga ka kamudi karatumye yifuza no kuguha makeya canke mwuvugana neza uhora uvyakira gute kandi mfise amahitamo yo kumwemera canke sindamwemera ndashobora kumuha nime mugasinzo mwitabe andonde ngamubwirana mwanya afise birashitse uremeye kenshi ikintu uraba kugira wemere n'icaha ndaraba kwanza no ngiye kwitaba canke ndaraba no nimero kwanza kenshi ubona kutohana nimero yawe abameze gute ari urashaka kuvuga ati abari kimuga for example no ikimuga n'umuntu nk'abandi ntaje umukobwa mwiza na nimero sindamuha mpereza abakobwa babigusa nawe rero ako nakarore ndaguhaye bashaka kuvuga je kweri urutipe rugira kwikinga kweri je sindaruha nimero yanjye ashobora kuba agira kukinga muga akabashika kumbwira ibintu bimeze neza ugasanga ujagira mu modoka na kintu cy'akamara ashaka umuntu yo bagira kuri taxi vero ko yagutwara kuri TikTok ugakonsoma femi agira kuri taxi vero ego wewe warabinyuye ko ari abigirisha cyane yapare ivyo turi mu Burundi harabaririmbyi benshi bu Burundi umuririmbyi wo bukunda nuwahe mu gihugu cy'u Burundi oya doni bagaje wanje umuririmbyi donc ukunda kurusha uwundi kugira tumenye twese turafise abo dukunda okay ndakunda Fizzo Fizzo birashitse Fizzo no musa arakurondeye agusavye urukundo wewe vyakira gute kuri uwo musa no ushobora kwemera impamvu uwo mwankira ni ya oya Fizzo ndamufata nka musaza wanje Fizzo ni musaza wawe masho yo urakunze kugenda yes nasho yiwe murasiba musivye nawe urumva marakenye uba wake banabuze uburyo ni musaza ariko cumwandikira ati akamesa ndungikira yo kwinjira kuko nakenye arige mbarafatiriwe nakazi indirimbo ukunda ya Fizzo kurusha izindi ni ya reka tubagwize n'ubusa reka tubigwize n'ubusa urayikunda sana cyane ikwibutsa iki cyangwa nawe hari abo mugwiza n'ubusa yes bariyo kandi benshi uramukunda umusheri wawe sana cyane uwo muvuga izina kubera ko umukunda oya je bagaje wanje sinacho ndamuvuga ngo ntacho umugamu mufise ko we nuwa ni mishane urumva nano vuga yose ndayetse bibiri bizima ubona ko akajamba kunze kugira mu ijoro avake uryama kakakuryohera naka kenshi turakane nibyo je nibagaje wanje nibanga ryawe gute kandi ari banga ryaba rimaze kuba rya babiri sibanga kandi nibanga ryacu urumva je nibanga ryacu sinavyo no kubwira shasha taye yawe ivuze iki kuri wewe iyo wumvise bavuze taye yawe wumva ko utahura iki kenshi ngo urahabura abana urahabura abamanotsi babagwiza atunga bagatonda je bavuze ko mfise taye ibyo kwanza navyo mbona kwanje navyo ubona no hindukira turabe gato ereka abakunzi bawe ukungene kwanza no baribesha vraiment kweri kameme nataye fise ngira turabi nyuma gato okay barabibonye nimba tayo babibonye hari babibonye hari abenshi bashobora kuba bakubona bivanye nuko umeze cyangwa bakabona udutatuaje ku maboko tubanze dusome gato ya tatuaje yanditse ko gutiye ku kuboko cameraman aka tatuaje kari ngaha turabona ko umutima turabonamo urushinge hagati ivuze iki kuri wewe iyo tatuaje cyangwa icyo washatse kuvuga nica kuri iyi tatuaje ku kuboko so uyu ni mu ex wanje ni mu ex wawe waramukunda sana cyane ni iki yakoze kugira ashobore kukubabaza oya rekana nibyo kwanza turekana nibyo sinzandi nabonye ufise tatuaje ni hehe basha oya ni nayindi ndahavuge oya ariko irahari tubireke yemera ko ihari amatuvyirengagize ego irahari ndatugirengagize oya iriho ijya yindi basi nubwo tutavuza hiri ivuze iki kandi kuri wewe iyi ni umu ex wawe ijya yindi nayo ni izina ryawe handitse ko gute Charnis urikunda cyane none ikunze mbere ko abandi bankunda mbanza kwanza kwikunda iyo ugiye nko kwisukisha for example kenshi amahera make yabigutwara nanga 50,000 urakora no munsi hari benshi abigeme nkawe generation yawe badakora ariko akabanga wowe bubikoreshamo canke ico impanuro wobaha kugira nabo barondera ubuzi bakore baronka uburyo naka impanuro wobaha kuri ico vraiment ko yari ico nabanura gusa ndibaza
gasi nabo boza ngandi bazo bakatse tubahamagare bahamagare rero ati ushaka akazi ashike nga oya mugasi si bose baba bizi si bose baba bizi mbega usicho no bahanura kwicara muhira si vyiza okay mwanamke ni msimamo tena mwanamke ni kukuana kwenye aho murashobora kumukura nyene para kuguma wicaye muhira kushira muhira si bose ku ruhande rwawe akazi witwa ko ari akazi kabi ngaha kwisi nakara akazi kabi nakadahemba kazi mbaya nenye ipani mshahara ukitumika umalaya wanakulipa ni kazi nzuri ndio yes none akazi kabiri kaduvuga ati akandagakora na ngumba namo kandi simembwa akora akazi kabi mugabo kazi ukora akazi bakakabona ku kwezi unapata chako njoo hivyo kazi ukionana na mwanaume anakupiga tuseme 200,000 sio kazi mbaya kazi inakuwa nzuri kwa sababu amekulipa oya sindi muri hivyo ariko akazi kabi nakadahemba yes uko basi uwundi akora uburaya bakamuhemba ni fresh niba bukora bakamuha amafaranga urumva navoye ko bivamo yo bandanya kuvuga ati akandaga kose ndaronga amafaranga mu myaka 2 y'imbere shasha nka Charnice yifuza kuzoba ari gikinga ha mu gihugu nifuza kuzoba ndi mama lao Charnice akabazo kanyuma kumbe uja tucara turangiza ikiganiro cacu ino munsi yaba wari umupolisi uri umupolitisye wari kwifuza ko baguha ukore kinyaba cyangwe uwe chief namna gani wari kuba nk'igiki mu gihugu uce wari kwifuza nawe hari abifuza kuba aba general babakobwa ona kibushaka mu byo byose woshaka kuba guterera nyene nimereye mama lao Charnice akajambo kanyuma kwa kunzi bandaho TV ndakunda cyane merci beaucoup sawa